mwaraye mubonye ko iyo ikibazo kije kidacagura uyu nuriya. Niyo mpamvu reka ngende ndasa ku ngingo nyamukuru. Bariko baravuga ko abanyarwanda sito abanyarwanda murazi ko dufise umubanyi mubi ari wo u Rwanda. U Rwanda niko ndavuga ibinyamakuru vyegereye u Rwanda canke bivugira mu kwaha ko mu Rwanda canke bivugira mu kwaha kwa M23. Murazi neza ko atakeza canke ataneza bigera bagirante bipfuriza u Burundi. Bariko baragerageza kuvuga ngo yari kudeta, bariko baragerageza kuvuga ko M23 ariyo yari yinjiye mu gihugu ciza cyacu ciza cy'u Burundi. Impamvu je nkoze no video, hari abantu iyo bumvise igihuha bagifata uko nyene, batarinda gutohoza, batarinda kumenya mbega imvo n'imvano y'iki kibazo yavuye hehe. Niyo mpamvu ibintu muri ko murabona biriko birashikirizwa n'ibinyamakuru byo mu Rwanda, kuko nabonye bayigize inkuru ibinyamakuru byose byo mu Rwanda, surtout aba YouTuber. Sinzi ko u Burundi ari kibazo bubafitiye, sinzi ko u Burundi aribwo bubaha amakonteni, kubera ko nta munsi numwe iyo mu Burundi habaye akantu, iyo nyene cubahira avuze akantu, iyo ikintu cyose gitandukanye kibaye ngaha mu Burundi, bagerageza kumera amababa bakavuga nkaho umengo ibintu byabaye nabi. Rero abantu mudukurikirana mutekane, n'ibihugu rutura accident twarayiduhuye nayo bihora bishika. Izi za Rusi ibihugu bikomeye biramaze gushika, aho usanga ahantu hari base militaire ugasanga harabaye ikibazo nk'iki cyare kibaye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero ndahumurije abantu, M23 yari yinjiye mu Burundi oya na gatoya. Sikude mukije abantu mwese mudukurikirana, ndavuga bari mu Burundi, hanze y'u Burundi, turabahaye mwaramutse namwiriwe, biravana umwe wese naho aherereye. Hari abadukurikirana bari mu Burundi, hanze y'u Burundi, turabahaye mwaramutse namwiriwe, biravana umwe wese naho aherereye. So my name is John Map, wotarakora sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo tubandanye twagura uno muryango, tubandanye twagura no rubuga ko maze kuba ibihumbi byinshi bidukurikirana, turabashimira. Hama ukunze kino kiganiro gifate ugisharing cyangwa ugire partage kugira ngo ugisangize n'uwundi. Uno munsi nje ngaho imbere yanyu kugira ngo tuyage bimwe mu bihuha biriko biravugwa aha na hariya. Mwaraye mubonye igihugu cacu ciza c'u Burundi, accident y'umuriro yaraye ifashe inkambi ya gisirikare, ndavuga base militaire iri ku Musaga. Ariko mu accident nagiye mbona abantu babigize politiki, babiha iyindi siguro idasanzwe, mu ntumbero kugirana, mu ntumbero yo guca umutima abarundi. Murazi neza ko kenshi na kenshi iki gihugu gifise abansi, igihugu kirafise abansi benshi, ni ibintu mutayobewe. Iyo rero hagize akantu kaba bagerageza kukaduza canke ikamvuge mwino mvugo kukavumisha, kugira ngo bace imitima bamwe mu Barundi basanzwe bitekaniye. Murazi neza turamaze imyaka irenga 20 aha mu Burundi tutazi icitwa urusoro, aha mu Burundi tutazi icitwa amabombe. Iki ni ikintu nyamukuru tukwiye gushimira indongozi zacu nziza z'u Burundi, tugashimira umugambwe uri ku butegetsi, nibo bashoboye gukora bino bintu kugira ngo abarundi baronke agahengwe. Jewe muri ibintu byabaye ejo nje ngaho kugira ngo ndabivuge, kubera ko hari ibintu byinshi byigishije iyi generation nshasha. Iyo kenshi turiko turakora ibiganiro nk'umwene gihugu, nkavuga ati ngomba nkore ikintu kugira ngo ndakivuguruze igihuha, hariho abajene benshi surtout batazi ikibi c'intambara,
batazi ikibi cyo guhunga aribo baje ngaho bagatukana surtout benshi abajene ndamaze kubona imyitwarire yabo kwiza imbuga mugabo rimwe na rimwe ndabatahura kubera ko n'abantu batigeze babona inkurikizi y'intambara canke amabi ategwa n'intambara ahanyu usimbiye mu burasirazuba bwa Kongo bo kubwira ko intambara atari nziza hari abajene bavutse inyuma ya yuko umugambwe CNDD-FDD winjiye mu Burundi ndavuga za 2005 kuduga umwana yavuze 2005 umwanya uwo munsi agomba kwiza imyaka 21 ibintu rero byaraye bibaye accident yarayibaye reka jewe ndayitanga mu nkinyigisho kugira ngo twigishanye kubera ko mwaraye mubonye neza ko amahoro umutekano burya akenewe muri kino gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mwarabonye neza ko kino gihugu iyo habaye isanganya nkarijya canke iyo bishitse tugahura n'ikibazo cerekeye umutekano muke murabona neza ko bidacagura ariyo mpamvu nk'umwene gihugu twari kuba dukwiye twese kubumbatira amahoro n'umutekano kuko mwaraye mubonye ko iyo ikibazo kije kidacagura uyu nuriya niyo mpamvu reka ngende ndasa ku ngingo nyamukuru bariko baravuga ko abanyarwanda murazi ko dufise umubanyi mubi ariwo u Rwanda ndiko ndavuga ibinyamakuru vyegereye u Rwanda canke bivugira mu kwaha ko mu Rwanda canke bivugira mu kwaha kwa M23 murazi neza ko atakeza canke ataneza bigera bagirante bifuriza u Burundi bariko baragerageza kuvuga ngo yari kudeta bariko baragerageza kuvuga ko M23 ariyo yarinjiye mu gihugu ciza cyacu ciza cy'u Burundi impamvu je nkoze no video hari abantu iyo bumvise igihuha bagifata uko nyene batarinda gutohoza batarinda kumenya mbega imvo n'imvano y'iki kibazo yavuye he niyo mpamvu ibintu muri ko murabona biriko birashikirizwa n'ibinyamakuru byo mu Rwanda kuko nabonye bayigize inkuru ibinyamakuru byose byo mu Rwanda surtout aba YouTuber sinzi ko u Burundi ari kibazo bubafitiye sinzi ko u Burundi aribwo bubaha amakonteni kubera ko nta munsi numwe iyo mu Burundi habaye akantu iyo nyene cubahira avuza akantu iyo ikintu cyose gitandukanye kibaye ngaha mu Burundi bagerageza kumera amababa bakavuga nkaho umengo ibintu byabaye nabi rero abantu mudukurikirana mutekane n'ibihugu rutura accident twarayiduhuye nayo bihora bishika izi za Rusi bihugu bikomeye biramaze gushika aho usanga ahantu hari base militaire ugasanga harabaye ikibazo nk'iki cyare kibaye mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero ndahumurije abantu M23 yari yinjiye mu Burundi oya na gatoya si coup d'etat yagiribe mu Burundi oya namba ni kibazo gisanzwe kiba nkuko coba no mu bindi bihugu kino kintu ndashaka mucumve neza ni kibazo caraye kibaye nkuko coba mu bindi ibihugu rero nongera shimira indongozi ko zaciye zitangura guhumuriza bene gihugu kugira ngo babamenyeshe ko ibyabaye ari accident kuko jewe narose amatelefone menshi bambaza ngo ivyo nibiki abari hanze ngo Bujumbura yatewe bimeze gute ariko ivyo byose babivuga kubera ko bya binyamakuru byo mu Rwanda bimwe bikokeza inkuru nibo bari bagerageje guca imitima abene gihugu baba mu Burundi baba abo hanze ariko ikintu jewe nakuye mu accident
cyantangaje cyane ntarinzi ko mu Burundi iki kintu kiriho n'ukuntu abene gihugu bamaze kwitahura. Kera ikintu nk'iki kibaye umunyagihugu wa mbere ngira wamusanga muri Kongo, umunyagihugu wa mbere ngira wamusanga muri Tanzania. Kubera iki twari tubayeho canke abene igihugu bari babayeho bwa buzima bwaho batizera ubutegetsi bubarongoye. Murazi kahise ku Burundi ko hariho ubutegetsi bumwe bwagabura abene igihugu burongoye, aho ikintu nk'iki kibaye muri bwa bwoko busanzwe buzwi ko budashigikiwe n'indongozi, uyu mwanya ntibabakiri ngaha mu Burundi. Ariko ikibazo caraje abanyagihugu bose bamenya kukimanajinga nk'uko ari cabo. Ibi rero ni ibintu dukwiye gukesha CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi n'indongozi. Turi mu bihe byaho nyakwigenderanye n'icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yavuze ati nta ntambara izosubira kuba mu gihugu ciza c'u Burundi. Ndabivuze Imana yo mwijuru niyo cabo. Rijya jambo novuga ko ryari jambo giyerekwa kubera ko uri kurabiraba neza. Nta ntambara nimwe iri kwirabangaha mu Burundi. Ibi bintu ni ibintu byo kwishimira kuko turiko turaja mu ntambwe yiterambere. Turiko turaja muri vya bihe abarundi bose bashobora kuba bari ko barizera indongozi zibatwara, kubera ko mwarabonye neza ko situation yose yabaye jere atakintu na kimwe. Nongera negura hari abantu bamwe ku Musaga bashoboye kuja mu mihana y'abantu barasahura. Jewe nka jewe nk'umwene gihugu nk'umupatriote nagomba ntere ivyatsi ino ngendo ku bantu babikoze. Iki gihugu ntidukeneye ibinebwe, muri iki gihugu dukeneye abantu bakora. Sinumva ukuntu umuntu bibi bikwereka ko ari ba bantu bama bakokeza ibintu by'intambara, kuko barazi nti habaye intambara turaza kunyaga ibyo tutabiriye akuya. Mwaragiye murabibona kera hari abantu bazurumwa amazu, hari abantu bazurumwa ibyabo, ni navyo byaraye bibaye ejo. Iyi ngendo umurundi wese yo afise kano gatima by'ukuri arakwiye kubihagarika, kubera ko ni ngendo idashika, ni n'ingendo idahesha icubahiro igihugu. So nongera mpuza ku bantu bo baraburiye ibyabo muri accident. Ni ibintu bishika kubera ko baravuga mu Faransa ati l'homme propose de dispose. No kuvuga iki ni ibintu bishika, ni ibintu byoshikira igihugu cyacu cyose. So narinje ngaho kugira ngo se n'utanga message ako uyu mwanya imirimo iri kiragenda neza, kuko naje murabona ko ndi ku murimo wanje ndiko ndakora, nta kintu na kimwe kiko kirononekara. Uyu mwanya situation imeze gute? Imeze neza. Hama abantu nyene ntimuze muha umutima n'amaraso ku binyamakuru bimwe musanzwe muzi. Murazi neza ko hari abantu biyemeje gucyoza uburundi, hari abantu biyemeje igihugu nabwo cokora ibintu bingana gute baba bari contre naco. Iyo ngendo rero je kubwanje no itera ivyatsi kubera ko iki gihugu cavuye kure. Iki gihugu hari abantu bacitangiye, iki gihugu hariho abami bapfuye, hariho abene igihugu bo mu bwami bapfuye. Mbe murazi ko umwami Ntare yarashoboye kugwana intambara n'u Burundi akagwana n'Abadagi, aho bavuga ko hapfuye abene igihugu barenga 5,000. Imagine abo bantu bagwaniye igihugu, bakoreye igihugu. So no kuvuga ikirere nagoma nangize kuri kano kantu, twese twaraye tubonye ko amahoro n'umutekano bikenewe mu gihugu. Mwaraye mubonye ko iki gihugu